Salut, bonjour tout le monde et bonne après-midi, bonsoir, mes éléphants, mes ânes, mes enfants, mes écoutes. Encore mubona rero ni Aline ira kuri ECTV muri cya kiganiro cy'aba entrepreneur. Murazi ko ECTV ni voix des entrepreneurs, niho abanyamigambi bacisha amakiriya yabo ibitekerezo byabo ibikorwa byabo kugira ngo bahure n'aba-investisseur bashobore kugaragaza uburyo bakoresha. Ati none Aline uno munsi uje muri iki, uje gukora iki, uje kutuyagira iki? Nk'uko mubibona ndijyenyine uno munsi sindi kumwe n'umu-invité, uno munsi tumwe ikinzanye rero uno munsi nje tuyaga kandi kubera ko ari ry'aba-entrepreneur tuyage vyerekeye kwiteza imbere kwitunganiriza imigambi. Nje kugira ngo tuvugane ku bintu indwi mu entrepreneur umuntu jewe cyangwa wewe uri kuranyumviriza muri uyu mwanya, umuntu ashobora kwisunga kugira ngo ashobore gutanguza umugambi wiwe yizeye neza ko ushobora gupasa. Icyambere ubanza kwiga neza ukivarirwa yuko ukabanza ukivarirwa ikintu cyatumye wiyumvira gukora umugambi, kuko ibintu ni byinshi, hari abatandaza, hari abakora amavuta, abakora amasabune, abakora ibintu, hari ibintu byinshi. Wowe rero iyo uhisemo umugambi urabanza ukaraba motivation, mbega niki cyatumye niyumvira gukora kino kintu, ukaraba ko icyo kintu cyagutumye utanze wiyumvira gukora umugambi wawe cyangwa maze ubyiyumvamo neza ukumva ati jewe uyu mugambi ndumva ni ugutangura kandi ni ugukorana neza. Motivation ni ikintu cya mbere ubwiriza kubanza uraba ukitwararika ukavuga ati ikintu cyantumye nkora uyu mugambi ni iki kandi ndumva neza yuko nshoboye kuwukora. Ikintu cya kabiri nacyo ni iki, uca uraba neza yuko umugambi wawe ujya ukora uzoronka abakiriya. Uriyumvira none nk'ubu dufate nimba ngira ntangure gukora isabune, ntangure gukora isabune kuno ese nzoronka abakiriya bazongurira amasabune nzobaronka. Ukiyumvira mbega nzokora gute, nzotangaza kuri detaye, nzoziranguza, nzokora gute? Icyo ni ikintu cya kabiri utegereza kubanza kubahasura neza yuko icyo kintu ukibona neza imbere yawe. Icya gatatu nacyo ni iki, mbega uyu mugambi ngira ngo ndawumva ko sinzapfa ndawutera mu nzira, ndumva nyine ko ushobora gufata risike muri uyu mugambi. Kubera ko nawe ufata risike, nanatanze akarorero k'isabune, nimba mpisemo gukora amasabune, kubera ko ntokora amavuta. Uyu mugambi ndumva nyine ko ushobora gufata risike nkakora isabune, wumva niyemeje motivation nibwo ndashobora kubandanya. Icya kabiri ndabona ati ahantu abakiriya nzabaronka, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ndashobora gufata risike, ubu rero niyemeje neza ndashobora gufata risike, ndiyumva muri uyu mugambi ndumva ko ndagushoboye by'ukuri. Umaze kumva rero byose ubishoboye, kumva ati jyewe handi proof umugambi ufite ndashobora gutangura. Igira kandi nacyo ni iki, mbega ahantu ngira nkorere uyu mugambi birakwiye koko, birakwiye ko uyu mugambi wawukorera aho ngira ndawukorere, abantu bawukikije entourage, ukaraba entourage iri impande yawe, ukaraba yuko bihuriranye n'uwo mugambi ugira uwukore, ukaraba ahantu ndi bashobora kunshorera n'ibyo. Umaze kubona ibyo byose bikwiye, hacyakurikira ikintu kigira gatanu. Ikintu kigira gatanu nacyo ni iki, ni concurrence. Mbega ahantu ngira umva wamaze gutora aho uri bukorere, wabanye n'abantu bawukikije twese aho ushobora donc entourage ushobora ucuraba n'ikindi kintu kigira gatanu. Mbega nta wundi muntu akora nk'ibyo ngira nkore ngaha muri kano gace kanje. Ndetse nimba hari ubudandaza amasabune ubucuka curaranguza, mbega hari umuntu aranguza amasabune ngaha impande yacu, hari undi muntu akora amasabune ngaha, donc concurrence ku buryo badashobora kurusha
recherche kugira ngo peut-être ube hasore yuko ivyo ndavuga ngaha ari vyo umaze kuraba concurrence ukabona ati nta kibazo ndashobora gukora nta wundi muntu ariko arakora ibintu nk'ivyo ndiko ndakora haba hasigaye ikibiri na gatandatu urumva vya bintu wowe kugira bikwiye usigaye utangura umugambi ingene ugiye wemvestise ingene umutahe wawe uhagaze kugira ukora utegereza gushira mu mwete ugashira mu mutahe ukakora ibintu nimba uvyo ukora amasabune kandi ibikoresho ukabikwiza ukaza gufasha abazi gukora amasabune baba batavye kamaze ukiyumva neza ibishoboka ivyo bintu ubundi utazabikora nabi ubikombe icyanyuma naco rero icyanyuma bica bikurikira imiki ushobora gukora ukagira deshete ntoya kuko imisi kenshi imisi yose mugabo kenshi iyo uriko urakora ikintu ategereza kubamo obstacle ategereza kubamo amasheke ntucahagarika iyo ugiye muri esheke ya mbere urabandanya uvuga ati esheke inyigisho kikibura kibaye ndagize ivyigije ntihagira n'igisigaye vyuke nduke ushobora gukora isabune zose ugasanga zikoze nabi zabaye nabi bikanga yuko vyavansa ntuca uvuga ati akaje bari ndabona birase ndahevye no continue uvuga ati ndamuse esheke yabayeho niziki esheke ikubayeho nk'umuhatsi ujenda edahera nk'umuntu ari we wese uzija kugize esheke n'ikintu uca wiga uvuga ati kibaye ikintu kibayeho niziki rero ko niziki rikasubira mvyure bandanye muri ego ivyo ni ibintu ibi entrepreneur ayifatisha umuntu wese ashaka gutanguza ikintu atazira ko umugambi yifashisha kugira ngo abandanye umugambi wiwe ni kuri ICTV narine irambona umushakikanye cy'entrepreneur mugire umunsi mwiza mugire umugoroba mwiza kandi ariko umugoroba mugire n'ijoro ryiza ku bantu bafite ikiganiro bari mw'ijoro ciao ciao bye bye